home was Zulu language, which I think most of you do know something about. It's nkuko byagenze kuri Isaac umuhungu wa Ibrahimu na Sara bavugwa muri Bibiliya. Lucky Dube nawe yavutse mu buryo bw'igitangaza. Yavukiye ku muvyeyi nawe yitwa Sara, yari yarihebuye ko atazigira aronka uruvyaro kuko niyibonetse yacivayo. Kubw'igitangaza c'Imana ku itariki 3 z'ukwezi k'umunani mu 1964 yibarutse umwana w'umuhungu amwita Lucky, umugisha. Aha yavukiye ni mu cyaro ahitwa Elmelo ku birometero 150 vyonyene uvuye Johannesburg. Abavyeyi biwe bahukanye imbere yuko Lucky avuka. Uyu muvyeyi Sara ntiyashobora kuronka ivyareresha umwana wiwe kubw'ubukene bwavuze ubuhuha muri iyo misi. Yamusigiye nyina yigira gupagasa. Lucky yakuriye kwa inakuru mu bukene butagira uko bungana kuburyo babura n'ibyo kurya bibiriza canke bibaraza. Ni kenshi barara ubusa canke bakiriga ubusa. Bwari ubuzima bubishe nubwo uyu mukecuru ataca atakora kugira umwana wiwe Lucky ntiyicwe n'inzara. Lucky imbere yuko aja ku ishuri yabanje gukorera abazungu kugira afashe inakuru kurondera udufaranga two kwibeshaho. Aba bazungu bamufata nabi cyane ariko akavyihanganira, nta kundi ari kubigenza. Bwari ubuzima. Nari umukozi w'abazungu imbere yuko ntangira ishuri. Umunsi umwe barampamagara banyita Fanyana. Izina ryanje Lucky cari icongereza, nabo ntibakunda icongereza. Barampamagara ati Fanyana, nditaba. Maze gushika naratangaye kuko nasanze bose, umugore, umugabo, abana batatu, bose bari ngaho nko kumenga bari bandindiriye. Mbona rero imbere zaho hari ikimashini ntatahuye neza ariko cari gifise ibitsinga bibiri, kimwe cirabura ikindi gitukura. Bambwira rero ngo ngumye ibyo bitsinga bibiri hanyuma ndabifate. Nuko ndabifata ndabigumya. Noneho umwana umwe acayatsa caka imashini gitangira guhinda. Ico kimashini catangiye inguvu zigera ku mavolt 220 guca. Cari gikinisho abo bavyeyi bari baguriye abo bana. Ariko rero imbere yuko bagikoresha bari bafise ubwoba ko gishobora kubagirira nabi. No kuvuga bategerezwa kubanza kugipima, bakagipimira ku muntu. Kubw'amahirwe make uwo muntu bategerezwa kugipimirako yari jewe kuko nije mwirabure nari hafi. Ariko nyene bwa buzima nibwo buzima twari tubayemwo, nta kindi washobora kubikorako kuko twari mu gihe ca apartheid. Ku myaka 10 Lucky Dube yaramaze gutangira ishuri. Mbere agenwa kuba umucunzi w'ibitabo kuri iryo shuri. Kwabaye nka kuryo fata ifi ukayiterera mu ruzi kuko Lucky yari afise inyota yo kumenya inkomoko y'ugwanka birabure bankwa muri Afrika y'Epfo. Yari yizeye ko azoronka igitabo muri iyo bibliothèque kimusigurira ivyugo gwanko. Ariko ivyo yarondera sivyo yaronse, ahubwo yaguye ku kindi kintu cyahinduye ubuzima bwiwe ndetse gihindura n'ubuzima bwa benshi. Yabonye igitabo kirimo idini rya Rastafarism n'umuziki w'umudiho wa reggae. Mu nyuma yiyemeje gukora cyane kugira nawe yiga umuziki. Ku dufaranga yari yaraziganije yaguzemo gitari. Yakomeje kwarogisha indirimbo gushika naho yasohoye album Mbakanga mu mwaka wa 1981. Ariko yatanguye kumenyekana kuri album Rasta Never Die yasohoye mu mwaka wa 1984. Album ya mbere yo mu mudiho wa reggae yari isohotse muri Afrika y'Epfo. Iyi album Rasta Never Die yarimo ubutumwa butunga gatoka amakosa ya apartheid. Ibi byatumye ihomba cyane kuko yagurishijwe amakopi 4,000 gusa. Ariko Lucky Dube ntibyamuciye intege kuko yarazi neza ko ariko bizogenda. Kuri we icyari gihambaye
kwari ugusohora album yipfuze yo mu mudiho wa reggae, umudiho wo kwibohora. Yakomeje kwa registra izindi album zatumye amenyekana ku rwego rw'isi. Aha twavuga Prizona yasohoye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989, House of Exile mu gihumbi kimwe n'amajana 1991, Trinity mu gihumbi kimwe n'amajana 1995, The Way It Is mu gihumbi kimwe n'amajana 1999, na Respect yasohotse mu mwaka wa 2006. Iyi album Prizona yatumye abo umustar ku rwego rw'isi, atangura kwitabira amakonseri mu bice binyuranye by'isi, America, Australia, Jamaica, Africa, henshi aho yaba ari hose amastadi yaruzura n'abantu bakabura aho bahagarara. Iyi album Prizona yacurujwe amagexemplare nk'igihumbi ku isi yose. Vyari bitangaje kuko iyi album yaguzwe cyane kurusha na album za Michael Jackson. Igihe nari muri tourne nkora amakonseri muri Australia, hariho kampanye y'amashirahamwe ajeje kubahiriza agateka kazi na muntu. Kampanye bari bise Different Colors One People. Nkivyumva byarankoze ku mutima kuko muri make umuziki wanje uvuga ibinyene. Ibi nivyo ndirimba, iyi niyo filosofi yanje. Gushira abantu hamwe nubwo baba badasangira ukoba, kuko twese twarimwe n'Imana iturema mu ishusho yayo. Imana ntirabangura umwirabure ngura umuzungu, abantu nibo bagira amacakubiri, nayo ubundi Imana yaremye umuntu umwe. Jewe ndi umuntu, ndi kiremwa c'Imana. Imana ntiyaremye Afrika, Amerika, ibintu biriya. Imana yaremye isi hanyuma ishiramwe abantu. Mu nyuma abantu nibo baje ngo aha ni muri Afrika, aha ni muri Amerika, ibintu biriya. Ibihugu byiciyemwe ibice bishiraho imipaka. Nama numva abantu bambaza niba ndi umuzuru, niba ndi umuswazi canke ibindi. Jewe sindi ivyo, sindi umuzuru, sindi umuswazi. Jewe ndi kiremwa c'Imana. Imana ntiyaremye abaswazi, abazuru. Imana yaremye umuntu. Lucky Dube n'umurastafari, ariko biravana nuko abantu bavyita. Bamwe bavuga ko umurasta akina reggae, umurasta n'umuntu abafise dread kandi akanywa iganja, ariko sivyo. Hari abantu banywa iganja atari abarastafari. Nk'akarorero sokuru wanje yaranywa iganja ariko ntiyari umurasta, kuko iganja ni cyatsi nk'ibindi camera ha muri Afrika. Rero baranywa iganja imbere yuko abazungu bazana amasigareti. Abazungu bakiza nta mwirabure yari yemerewe kugura isigareti ryari ry'abazungu. Abirabure banywa iganja. Rero yabiganja yaba dread nta na kimwe muri ivyo kikugira umurastafari. Dreadlocks nta nisano zifitaniye na rastafarism. Dread zariho imbere ya reggae, imbere y'ibi byose. Abirabure bari bafise amadread kuko murabizi nta bisokozo byari bihari imbere yuko umuzungaza. Imbere yuko umuzungaza nta bisokozo twari dufise amadread kuko ntitwasokoza. Dread ntizaje ku gihe ca Bob nkuko benshi babivuga. Oya, dread zamyeho. Kuba umurasta nuko buri konsia y'ibidukikije, kuba uzi neza biriko biraba haba muri politique canke haba mu vy'imibano. Learning about it, because back home we ain't got no books, and we don't have Rastafarians, I mean people who can tell me more about the culture and things like that. So I'm still learning about it, because it's the kind of life I want. That's why I consider myself as a Rasta.